kane Johari Mugisha w'Imana mufasoni w'imyaka 33 ava mu ntara ya Rumonge yibarutse abana batandatu mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge. Muganga arongoye igisata c'inzoya ari nawe ariko arakurikirana uko abo bana bamerewe ubu avuga ko bakivuka batanguye babafasha guhema neza. Dr Felicien Bivahagumye avuga ko abana naho bafise ibiro bike ari bisanzwe bimenyereye ariko ko nk'abaganga bazogerageza gukora ivyo bashoboye naho rimwe na rimwe bishika hakaba impinduka batiteze. Abana kuva abari kwiza mu gitondo ca kare batubwiye yuko hari vyihuta. Jewe n'abandi bo dukorana, abandi baganga b'abana bakorana muri bitaro, mbere n'abandi bakozi bose bo muri neonatology bace basidukana n'iyonka kugira ngo twitegurire kwakira ivyo bibondo. Tukibaronka twabafashije byo bita gufasha guhema abana mu kinyamazuru byita aider bébé à respirer. Hari byo twakoze kugira ngo abo bana bashobore kuba kumera neza. Muri kone kandi ko ndavuga abana bose barahari bameze neza, hari vyakozwe hanyuma bikoko. Imana yonyene niyo menya ko umuntu abaho catazobaho. Hanyuma turamenye kwakira abana bakiri bato kandi bafite ibiro nk'ivyo, si biro bibi cane. Twakira abafise amagarama 700 bakabaho biramaze gushana kenshi. Ibiro vyabo ko ari batandatu n'ibiro bisa n'ibibangabanganywe. Warafise ibiro vyinshi, yarafise ikiro kimwe n'amagarama 150. Warafise bikeye nawe afise amagarama 997. Ni biro byose bisa n'ibingana biri hamwe. Abana bakiri bato cyane nk'abavutse bangana uko hariho ibyo no kwita ama complication menshi ashobora gushika, ariko gushika ubu turizeye yuko bizogera neza. Muganga Ozayi Ndayegamiye avuga ko bari bifuza ko ubandanya bakurikirana uwo muvyeyi ikindi kiringo c'ukwezi, ariko byabaye ngombwa ko yibaruka uno munsi. Arashima umugwi w'abaganga bafukanije gukora ico gikorwa cyo gufasha kwibaruka Johari. Dr Ozayi abandanya avuga ko abana bavutse batageze ko atawosya bwose ahubwo bubandanya babasengera. Ibintu bijanye no kwa muganga vyama birimwo ivyo twita ibitategekanijwe mu gifaransa les urgences. Mu byifuzo byacu twarifuza yuko muvyeyi twosubira gushishikara kumukurikirana nk'ikindi kiringo c'ukwezi kugira ngo ibiro vy'utubebe vyigigwe haruguru, ariko ivyakunze haciye haba ibibazo bituma dutegerezwa kwentervena, dutegerezwa kumufasha mu buryo bwihuta urgence, duca tumukorera cesarienne kugira ngo tumukuriremwo abo bana batandatu bataratangura kumugiriramwo ingorane nawe ngo ahavagira ingorane. Gushika n'uno munsi mu bucagucagu aho twebwe twaba turiko turirukanga dufasha umuvyeyi muri salle d'opération, abayobozi b'ibitaro nabo bariko barirukanga ijya nino barondera ibikoresho baza gukoresha kugira ngo baronke aho izo nzoya zishikira. Nagomba kandi nshimire ekipe y'abaganga twafashanije gukurikirana uyu muvyeyi, nshimire n'abandi mutabona hano, abo bose twakoranye neza kugira ngo umuvyeyi iyi saha turiko turavugana abafise amagara meza kandi n'inzoya gushika iyi saha zibe zifise amagara meza. Mugabo kandi ntitwosya bwose inzoya zavutse zitageze, zitanashitse no kwihangiro twari twihaye. Birumvikana rero yuko abasenga bokomeza gusenga, natwe twirukanga tugakomeza kwirukanga. Ntitwosya bwose ivyo gukora n'ivyo gufasha biracariho. Inzoya zavutse zitari bwagere, zirakeneye rero gukurikiranirwa hafi mu buryo twebwe duhamvya. Ivyo ni ibintu bishika gake cane, birabaho ariko bishika gake cane, ku buryo jewe muri kariyeri yiwanje imyaka ndabimazemwo ivyo ntavyo nari bwikoreze kw'intoki, ariko kandi no mu vy'amatwi amaze kumbwira kuva muri iki gihugu ndakibayemwo ntawe nari bwumve yari bwahibarukire abo bana batandatu, kiretse uwo bavyarabaye ntitubimenye. Ibindi biraba ariko bikaba gake cane.
twoshobora kwiyumvira yuko mu Burundi ribaye irya mbere. Muganga arongoye ivyo bitaro avuga ko batewe iteka ryo kwakira uwo muvyeyi mu mezi abiri bariko baramukurikirana, nta kibazo yari afise canke ikimenyetso cerekana ko yokwibarutse vuba. Dr Mark Nimburanira arashima urugendo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yagize ku munsi w'ejo n'ubufasha yabahaye kugira bakurikirane neza uwo muvyeyi n'ibibondo yibarutse. Mu kubitaho twagerageje ibishoboka, ahanini ku rugendo ejo umushikiranganji wa mbere yagize ngaha yasize ashigikiye uwo muryango bimwe bihagije, arasiga amahera ashika miliyoni 5. Ayo mafaranga ari ayo gufasha ngaha mu bitaro no gufasha uwo mugwayi kugira ashobore kuronka imiti. Twebwe hacu kugira ngo dushobore kumwitaho no kwitaho ivyo bibondo, hari hasigaye yuko turonka ibikoresho bikwiye, bimwe twabironse kugira ngo tubiteho neza, mugabo hariho n'ibindi bigisigaye kugira ngo tubandanye tubitaho neza. Urugamba dusigaje ubu nuko uwo muvyeyi we yashikanye, hasigaye yuko tugerageza igishoboka tukaraba yuko abo bana nabo bobandanye bafise ubuzima bwiza. Twibutse ko Joare Mugisha w'Imana yarasanzwe afise abana 3, ubu bose hamwe bakaba ari 9. Yabavyaranye na Hassan Ndayishimiye. Patrick Pajo Niyonkuru ku bwa Muse TV.